singusaba ngo bakure mw'isi ariko ngo barinde inde wa mubi. Nico gituma ubona ukwezi guhera ukundi kukaza. Iyingarika Yesu nashimwe umwaka mwiza yaraturinze muri 2021 nubazoturinda. Yesu nashimwe man uturinde. Naho wibaza ngo nibuze gutambuka amabarabara, aho wibaza ngo nibuze gutwara imodoka gusumba abandi, aho wibaza ngo nibuze kuryama neza ntuwavukoroka ku gitanda. Hari n'ibyo utamenye mugabo ukaborohengera wasirikwe zibona urake. Haleluya. Ukazibona buca ubarinde wa mubi. Nous sommes environnés par des mauvais esprits. Mugabo au nom de Dieu turashobora kubandanya. Yego kubera iki iyo nibuze ko Yesu adusengera ahandi bavuga ngo muhemara aradusengera ngo nihimi nihitovugwa. Ndabona ariko aradusengera Imana. Hari higerera azobona ati he bamwe nasengeye ngaba ese wowe burimwo ntuzi uzobemwo kugira ngo igisabisho ciwe kizokwishugwe igihe tuzomubona. Dusome hajya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo igice ca mbere turasoma duhereye hajya ku murongo wa 9. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mw'isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bangahe? Bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. 13. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe nande? N'Imana. Icyangombwa rero kugira ngo abo data yamuhaye bazobane nawe nuko ubwa mbere bamwakira, kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kandi nk'umuco w'ubugingo. Murabona babitandukanije abo ngo si abavyawe mu buryo bw'umubiri. Twese aha turi twaravyawe n'abavyeyi batuvyaye kujya mu bara. Mugabo rero muri abo bavyawe n'umugabo n'umugore acakuramwo abavyawe n'Imana. Nukuvuga ngo abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, bamwizeye bakamwakira, abo rero data Yesu aragomba ko ahari bazobanaho nawe. Vyaciye he? Mugabo turatarasoma aho vyaciye, turabe hajya muri 17 ku murongo 8. Vyaciye he kugira ngo bamwakire? Haciye bitandukano ry'abavyawe n'umubiri bose, mugabo habemwo abavyawe n'Imana, abana b'Imana, kuko ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Vyaciye he? 17 ku murongo wa 8. Kuko amajambo wampaye nayabahaye, nabo bagirana bakayakira, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wewe, bakizera ko ari wewe wantumye. Amen. Amajambo wampaye data, abo ngo urumva wampaye amajambo ngo ndayabashire. Kandi aha mu gice cya mbere nyine yavuga ngo uyo ni jambo w'Imana Yesu Kristo wenyine
hariho amajambo y'Imana muga hariho jambo wenyine. Twakiriye amajambo y'Imana muga twakira na jambo w'Imana. Ababikoze bakayakira. Shira Bibiliya hejuru turabe. Shira hejuru turabe. Abafise Bibiliya. Yaha ngaho. Amajambo wampaye narayabahaye. Hanyuma barayakira. Bamaze kuyakira barizera. Kandi muri ayo majambo kimwe mu bivugwamo nuko hariho Kristo Yesu umwana w'Imana. Nawe nyene bamaze erega hariho umukiza. Amajambo ngo hariho umukiza yaje gukiza abantu ibyaha byabo. Byakabaye hariho umukiza. Ayo majambo avuga ngo nawe uri umunyabyaha nanje ndi umunyabyaha. Burya nakabaye ndi umunyabyaha. Muga kandi naho uri umunyabyaha hariho umukiza akiza ibyaha. Barayizera. Bamaze kuyizera baje bati okay ko ndi umunyabyaha. Kandi umunyabyaha azopfa rubi. Atihanye ibyaha byiwe azopfa rubi. Hariho igihe nakizwa umuntu yarambwiye ijambo uwambwiye ubutumwa bwa mbere yambwiye ati yashiga Intahe. Hanyuma rero aca ansomera ijambo mu musiguzi 12 mu Gifaransa ni mu Kirundi biratandukanye 11 avuga ngo ewe wa musore unezererwe ubusore bwawe ugende murayabona. Hari hano hajya ngo ariko wamuzi ko muri ivyo byose uzoshirwa mu rubanza. Njeroga nubwo hari urubanza rundiniriye. Reka data nishikane batarancira urubanza. Agasanga ari urubanza nca ndihana. Hari tariki 7 z'ukwa 11 81 aha mu Nyakabiga ya mbere ku gicenda. Amajambo wampaye data narayabahaye ngo nabo bagirane barayakira. Jewe nka jambo bamaze kumva yuko warungitse umukiza baca baremera ko wantumye navuye iwawe mwe. Hanyuma baca baranyizera. Abamwizeye bose rero ntibazopfa rubi bahabwa ubugingo budashira. Hanyuma rero ngo abo rero abo basabwa kwakira ijambo ry'Imana. Iryo jambo rivuga kuri jambo w'Imana nk'umukiza, nk'Imana ihoraho, nk'uharira ibyaha. Bagace bamwakira bati jewe ndi umunyabyaha mbabarira kandi agomba kuzoragwa ubugingo budashira. Kuba barakiriye ijambo ry'Imana, kuba barizeye ijambo ry'Imana kandi jambo Kristo Yesu bakamwizera bakaryakira mu mutima. Muri Zaburi naho havuga ngo nabitse ijambo ryawe hehe mu mutima wanje ngo noye kugirana. Barakiriye amajambo wampaye ngo ndabahe. Hanyuma rero bamaze kuyakira barizera. Bamaze kwizera basi iryo jambo rero rireberere babavyaye baca bayitwa abana b'Imana. Dusome hariya mu gice cya 14. Igice cya 14 kuri 21. Uri n'ibyagezwe byanje akabyitondera uwo ni wankunda kandi unkunda azokundwa nande nanje nzomukunda kandi nzomwihishurira. Imana nishimwe. Raba kuri 23. Yesu aramwishura ati nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje kandi data azomukunda maze tuzoza kuri we tugirene. Yesu nashimwe. Kwakira amajambo y'Imana, kwakira jambo w'Imana, kwizera, kuba ufise ibyagezwe by'Imana
no kuvyitondera kugendera muri vyo ngiki kindi gisabwa. Sukuza mu rusengero gusa, si gusigura gusa, sukuririmba gusa, sugusenga gusa, oya, ivyo byose ni vyiza. Ivyo byose ni vyiza, kuza mu ngoro y'Imana, kumva ijambo ry'Imana, kurivuga, gusenga, gushinga intahe, mugabo uri n'ivyagezwe vyanje. Kandi uwo rero ngo ni wa nkunda, narijya avyitondera cyangwa agendera mu vyagezwe, uwo arankunda. Hanyuma rero ntibigarukiraho, kwa nkunda nanje nzogirana, nzomukunda na data nzomukunda, bitebe bigere naho twe na data tuza kuri we tukabana nawe. Haleluya, haleluya. Aha muri iki gice cya 15 aravuga ko azoba arungikira umwitsa mpwemu yera. Urumva mpwemu yera ahanje ngo kandi azobana namwe. Abisi ntibashobora kumwakira kuko ntibamuzi, mugabo mwebwe muramuzi kandi abana namwe. Urumva ibaza umuntu abana na data, akabana na Yesu, akabana na mpwemu yera. Gukunda Imana, kwakira ijambo ry'Imana n'ivyagezwe vyayo, kugendera mu vyagezwe vy'Imana, ivyo nibisabwa. Babandi Yesu avuga ati data ndagomba kwabo wampaye bazobana nanje aho ndikwira ngo babone ubwiza wampaye. 15 ku murongo wa 14. Ejo twarabibonye abakunzi ba Yesu, abakunzi b'Imana, abana b'Imana batoranijwe nayo. Kuri 14 muri gice cya 15 nawe bavuga ngo murabakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Igisabwa kindi nuko dukora ivyo Yesu atugera. Kandi rero tubikoze, aha ni muri iki gice nyene haravuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje kaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Yesu nashimwe. Hariho ingaruka rero, hariho ingaruka nziza yavyo. Gukunda Imana bituma nayo idukunda, kugendera mu vyagezwe vyayo bituma nayo ngo ikizi kabana natwe, kugendera mu majambo, kugumya jambo w'Imana. Iyo dusenze ngo dufise amajambo y'Imana twagumyemo, kandi ngo dufise gusaba icyo tugomba data akagikora. Hari ibintu Yesu yaciye asabira, ni byinshi ibyo basabwa, mugamvuze ibyo bikeye. Uzosome muri ibyo bice nababwiye uzobona ibitari bike. Mugareka turabe gato ibyo Yesu aca asaba data, kugira ngo hazogere igihe abo Imana ya data yamuhaye babane nawe. Hari ibyo abo bantu basabwa, mugabo hari n'ibyo data nawe asabwa. Yesu yadusabiye. 17 ku murongo wa 11 icyambere. 17 ku murongo wa 11. Singiri mwisi ariko bo bari mwisi, nanje ndaje kuri wewe. Data wera agakwabo, ubazigamire mw'izina ryawe wampaye. Amen. Imana iradusabira ngo data atuzigamire mw'izina rya Yesu Kristo. Hajya turirimba ngo izina ry'umwami Yesu. Urazi ngene duhora turirimba, haravuga ngo iyo Satani aguteye tabazane vuba, nuko iryo zina rifise ububasha. Ahagaje avuga ati rero ubanzigamire muri iryo zina wampaye. Birumvikana iyo twitwaje muga kuryizera, kuryakira no kuryizera tugaca turijana.
niyo hagize ibigorana tugaca dusenga mu izina ry'uwo Yesu Kristo, ibintu birashobora gukoreka. Yesu nashimwe. Ubazigamire, ntiyavuze ati muri bisi canke mu rusengero canke mu Burundi canke mu ndege canke mugabo mu izina ryanje wampaye, mu izina rya Yesu ubazigamiremwo. Haleluya, mugumemwo mu izina rya Yesu. Kuri 15 muri ico gice nyene yadusabe ngo data tuzigamire mu izina ryiwe. 15 naho avuga ngo singusaba ngo bakure mu isi, ariko ngo barinde inde wa mubi. Nico gituma ubona ukwezi guhera ukundi kukaza. Iyingarika Yesu nashimwe. Umwaka mwiza yaraturinze muri 2021, nubazoturinda. Yesu nashimwe. Ariko kandi bigeze ko tugenda tuji wacu mu ijuru. Cyo gituma dukwe mani uturinde. Naho wibaza ngo nibuze gutambuka amabarabara, aho wibaza ngo nibuze gutwara imodoka gusumba abandi, aho wibaza ngo nibuze kuryama neza ntuhavukoroka ku gitanda. Hari n'ibyo utamenye mugabo ukabona uhengera wasi ukazibona urake. Haleluya, ukazibona buca. Ubarinde wa mubi. Nous sommes environnés par des mauvais esprits. Mugabo au nom de Jésus turashobora kubandanya. Yego kubera iki iyo nibuze ko Yesu adusengera, ahandi bavuga ngo muhembara aradusenga ngo nihimi nihitovugwa. Ndabona ariko aradusengera Imana. Hari higerere azobona ati he bamwe nasengeye ngaba, ese wowe burimwo ntuzi uzobemwo kugira ngo azo igisabisho ciwe kizokwishugwe igihe tuzomubona. 17 muri ico gice nyene 17 ubazigamire mu izina wampaye, ubarinde wa mubi, ubarinde wa mubi. Kandi uwo mubi nawe azana ngo wa satani wa mubi yama zana impagarara, sivyo? Abantu bagagenda imitima ihaba, nibuca nibwira mbega uko kwezi nzogoye be. Ariko Yesu mwami adukingira izina ryiwe. Ego 17 ku murongo, ubeze mukuri ijambo ryawe niryo kuri. Bibiri ivuga ngo uhoraho nuwera, kandi bidusaba ngo natwe tubabera nk'uko nawe. Nico gituma abo Yesu agomba ngo bazobane bakwiye kwezwa. Ubeze data ndabasabiye, ubeze mukuri ijambo ryawe niryo kuri. Ijambo ry'Imana, Yesu nuwera, nta cyaha yakoze mu mageragezwa yagize nk'umuherezi mukuru. Wewe nta cyaha, nico gituma ashobora kweza abanduye. Amaraso yiwe arashobora kutweza icyaha cyose. Data ndagusabye, batarazino ubwa mbere bari mu isi, kandi mu isi naho wamugwanize wa mubi naho nihari. Ndagusabye ubarindire mu izina ryanje, ariko kandi ubarinde wa mubi. Mugabo haraho gabandura mu byo baravye, mu byo bavuze, mu nyifato bakandura. Ubeze mukuri kuko urazi ko turabera twe nawe nabo ndagomba ngo bayezwe. Haleluya, bezwe ubeze mukuri ijambo ryawe niryo kuri. 21 uwo murongo wa 21, kugira ngo bose babumwe nguko wewe data uri muri jewe nanje nkaba muri wewe, ngo nabo abariko baba muri twebwe, ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. Imana nishimwe. Question y'amacakubiri, wewe uva hariya, wewe usuku, wewe ufise ibi, wewe bagombwa ko bazobana na Yesu mu bwami bwiwe. Iby'amacakubiri hariya nimba tugomba isi irahanzwe n'amacakubiri, isi irahanzwe kandi rero hariho abarondera ubumwe par objectif. Tugira inama, tugira ibikorwa, tugira umugwi, imvukira, ça c'est par objectif. Mugabo namwe ça devrait être une conséquence yuko bakiriye amajambo yazanye, bamwizeye, bihanye ibyaha,
bejejwe ari abana b'Imana. Ibyo byose rero bica bituma baba ndagomba ngo babe umwe. Amen. Babe umwe. Duhereze kuri 23. Hari n'ibindi byinshi so mugani navuze ku isengesho rya Jean 17 23 avuga ngo jewe mbe muri bo nawe ube muri jewe ngo bahingurwe. Ndagombirija nirija byo guhingurwa. Abarimbe ngo umpindure mwami mbigikore. Harija guhingurwa. Hari ibintu bigoramye, hari ibintu byijimye, hari ibintu bitameze neza. Turagomba ngo Imana iduhingure. Haleluya. Hanyuma rero Imana Yesu acaba muri twebwe. Data abe muri we nawe abe muri twebwe, kandi yaseze ngo bazoca baza babane natwe. Hanyuma rero turi muri inosi Imana igenda iturinda, ituzigama, itweza, hanyuma kwiherezo tuzobane na Yesu mu bwami bwiwe ibihe bidashira. Indirimbo ya 39 ivuga ngo, ndasoma sinituririmba ndasoma 39 ivuga ngo, mukiza ndagomba gukizwa rwose, ndakwinginze uze mu mutima wanje, uhindire hanze ibikwanka byose, unyuhagire mbone kwera rwose. Nerederere unyuhagire mbone kwera rwose. Mukiza ndabisha urukundo rwawe, umfashe kuguhebera umutima, ndakwihaye rwose ndakwihebeye, unyuhagire mbone kwera rwose. Mukiza nico ndorerereye gusa, ndapfukamye imbere y'inyundo zawe, amaraso yawe niyo nizeye, unyuhagire mbone kwera rwose. Mukiza ndi hano mu nyonga zawe, Yesu ngundememwe umutima musha, ntaho wohinda abaza kuri wewe, unyuhagire mbone kwera rwose. Unama dusenga Imana. Nerederere nere zuraririmba iyo ndirimbo. Ngwino wezwe n'amaraso ya Yesu. Abagomba gupfukama imbere y'inyundo za Yesu bagomba guhebera imitima yabo umwami Yesu, bamwihereze bamwihebere rwose, baze bapfukame imbere y'inyonga za Yesu. Nerederere ngwino kwa Yesu. Aragukunda, arifuza, aragomba, yaranabisengeye, yarabisabye data ati ndagomba bo wampaye kwa hondi. Arabyifuza. Ntuze mwe binyishu y'icyifuzo ciwe, binyishu y'icyifuzo ca Yesu. Ca bugufi, unamuka mwebwe mupfukame, unamuka vugana na Yesu, unamuka mureke unamuka mupfukame kujya kw'abantu bapfukamye nyine, mubwire Yesu byose. Pfukama aho mugeze, nimba hakwiye pfukama. Umuntu wese yumve mu mutima aciye urubanza ati mwami Yesu, wewe uri umukiza w'abari mu isi bose, waje ugororotse, waje uwera, none ndanje ndasabye ngo amaraso yawe anyeze. Hanyuma rero habaye kwihana, ntihabe kwirega, habe kwihana. Umuntu aca urubanza ati ndabihebye ndabivuyemwo, kuko ibi birababaza Imana, ni ibyaha, ndabihebye ndabivuyemo. Yesu abahezagire, Yesu abafashe, muzoce mubonana n'abakozi b'Imana kugira ngo babarangire inzira ingene mushishikara kwezwa muri iyi nzira ija mu ijuru. Reka dusabe Pasteur Mugabe abasengera Imana.
turagushimiye Mana data wa twese uri mw'ijuru. Hallelujah. Yes. Urakoze nyakubahwa Mana kuri aya majambo y'ubugingo bwa buri ishengero ryawe. Turagushimira ko ijambo ryawe ari ryo Mwami Yesu ritunganya imitima. Mana bamaze kumva ijambo ryawe ribakoze ku mutima, baje kwihana birya byose bagendeyemwo bidahimbara izina ryawe, baje kugira ngo bezwe batungane baba abana b'Imana mw'izina rya Yesu, kugira ngo Mana yo mw'ijuru igihe uzaze kugira ngo barindwe wa mubi. Muri iri zina rya Yesu niho turindirwa, mw'ijambo ryawe riratuzigama, mw'izina rya Yesu mpwemu yera aratuzigama, mw'izina rya Yesu tuzigamirwe muri Kristo Yesu Mwami. Abamaze kumva ijambo ryawe niryo ryatumye bahinduka bacika kuba abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo ubera w'Imana. Baraje Mana nubaharire, amaraso yawe nabaharire, amaraso nabeze, amaraso nabatunganye, kuko abejejwe ngo tubabera, kuko ngo mu ngeso zacu zose tubabera, kuko Imana yacu ni yera, no mw'ijuru tujamwe nirye ngo nta kibi nta munyabyaha uzegera hariya mu ijuru ry'Imana, ariko abejejwe n'amaraso niba bazabana na Yesu hariya mu bwami bwawe. Haleluya. Yesu turakunezerewe, uragomba aho uri niko wasabye Mana, iki gisabisho ni icyacu twese, aho uri ngo tuzabana yo nawe. Tusabira babonyine n'abarya bazumva ijambo ryaba za ntumwa bazigisha Mwami Yesu, none bamaze kwigisha ubutumwa bwawe barapfukamye, nubaharire ubeze rwose. Urakoze Mana kubatunganyije, kubahariye ibyaha byabo ntivyongera kwibukwa ukundi, ariko bagume mu ijambo ry'Imana, barongorwe n'ijambo ryawe. Urakoze Mana kuzabahereza iherezo ryiza ryo kuzabana nawe hariya mu bwami data waduteguriye, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Kubera turi mu isi kandi Yesu yadusabiye ngo data aturinde wa mubi kandi atuzigamire mu izina rya Yesu Kristo. Muri ino si duhura n'ibintu bitari bike, indwara, ibibazo bitari bimwe. Hagarara tubyereke Imana twese aho umwe wese. Hariho abatagwaye umubi mugabo, kandi hari kubera turi mu isi hari ikintu bakeneye. Shira ukuboko hejuru dusenga Imana. Mwami Imana yacu, data wa twese ugororotse, wera uhoraho, ushobora byose, aba bantu Mana bawe, aba n'abantu bawe, ni wowe wabaremye, ni wowe wabazigamye uyu mwaka uheze, none twatanga uyundi mwaka, none n'igitangaza n'ubuntu turi mu ngoro yawe, tumaze kumva ijambo ryawe. Yesu adusengera ngo bari mu isi, singusaba ngo bakure mu isi, ariko ngo barinde wa mubi, umubateza indwara, umubateza ibibazo bitari bimwe. Mwami ndasavye ngo ukuboko kwizeye hari ico kukugombako. Ewe wangwara uri muri aba bantu, mu izina rya Yesu Kristo vamwo. Ewe wa kibazo gitumye umuntu abura amahoro, mu izina rya Yesu Kristo toregwa inyishu mu bubasha bw'izina rya Yesu. Abagukeneye ko mpwemu yera, ewe mpwemu ubushobozi ururuka kuri iyi mitima, imvura y'umuvubi banyagire, bumva itoto mu buryo bw'impwemu. Abagenda bakonyera, abagenda bakwega amaguru, ababuza amasengesho, ngwino wongere ubane nabo, ngwino ubahezagire, ngwino ubakize, ngwino ubishure, ngwino ubagirire neza. Turagushimiye kuvyumvise kandi ubikora mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Yesu abahezagire.